rino higanwa irebe Best Influencer Awards twagiyumviriye mu ntumbero novuga ntiyo gushigikira canke guherekeza aba barundi canke abarundikazi basanzwe bafise ivyo bakora mu gutanga akarorero canke mu kubera akarorero abandi. Rero ivyo twabonye yuko tubikoze uko bishobora gufasha gushika no kwihangiro ry'iradiyo ari iryo gushigikira imico kama y'u Burundi. Iri higanwa ni higanwa tugiye gukora muri ano mezi 3, ni kuvuga ubu twaryuguruye icese mugabo ni higanwa rizohera mu kwezi kwa12. Novuga nti ibirori byo guha ubushimwe byo gutanga ubushimwe kubaza barushije abandi bikazoba igenekerezo rya 13. Hanyuma abari muri iri higanwa kuri uno mwanya ni 21, abigeme 10 n'abahungu 11, ariko kandi imiryango iracuguriye kugira ngo twakire nabo bandi kumbure abona ko afise ico amariye abandi, ico yigisha abandi, ico abandi bamurarirako. Igice ca kabiri gishiri ca nyuma kizoshikamwo abantu 10 gusa. Abo 10 bashitse mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma bose bazoronswa ubushimwe, mugabo urumva ko ari ubushimwe bugiye butandukanye bivanye n'ibibanza bazoba baronse. Rero ni kuvuga yuko uwa mbere azoronka miliyoni 3, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu umiliyoni umwe, uwa gatandatu, w'indwi, w'umunani, w'icenda n'uw'icumi nabo baronke novuga nti nagashiru kabute 500 kubona bari baciye muri iryo higana bitabye iryo higana. Icambere na mbere bizofasha abo bazohiganwa nuko ari kubaha agaciro n'abantu batasanzwe. Kenshi turakunda kumva haba amahiganwa ku baririmbyi, amahiganwa ku bakinyi, mugabo kuri abo bantu bamariye bafitiye akamaro abandi canke novuga nti bashobora kugira ico beretse abandi babigiyeko, ntibahora bakunda kugira guhiganwa kuja muri ayo mahiganwa nk'uko kugira ngo bamenyekane. Murabizi ko hariho abantu biyumvira ko ari igihugu kirimwo intambara, ari igihugu kirimwo amarushwa n'amagorwa gusa, mugabo mu gihe tuvuze tuti ibyiza by'iwacu, umunezero wacu, tukabaha kumbure n'amatemu canke suje baza barakorerako, murumva ko bazoba bariko barafasha kugira ngo berekane rya shusho nziza y'igihugu, kugira ngo igihugu c'u Burundi kibandanye kimenywa, tureke ngaha gusa iwacu ndetse no mu makungu. Calendrier nuko video ya mbere dushaka ko iba muri uku kwezi nyene ku9 muzoyibona ku mbuga. Mbere munagende umwe wese kuri video azoba ariko arakora mu influencer mucaguremwo uwo mwashimye, ariho amavota azoba atanguye, hama dutora abo 10, hama aca dusubira abo nyene 10 basubire nabo tubahe theme bagirira ko video kugira dutore uwa mbere no wa kabiri no wa gatatu no wa gatanu. Nibaza ko gushikaho igituma byanateguwe nuko aba influencer nga mu Burundi barafise uruhara runini cane mu iterambere ry'igihugu. Nibo bantu ba mbere cane gose bashobora gushikana ikintu kure, mbere n'ama entreprise amwe aranatanguye kubarondera kubera ko akazi kabo basanzwe bakora. Tunahamagarira ama entreprise, tunahamagarira ama societe ashaka kumenyekanisha ibintu byabo yuko irebe yatanguye ico gikorwa cyo guha valeur umu influenceur no mu influenceuse. Ntibihereye ngaha, ça sera la première édition kandi bizobandanya. Rero kugira tubahe intega aba influenceur nuko twobaha akazi bivanye n'ukungene ba influencer abanyagihugu bagatumana image y'igihugu ishika kure. Finale izoba muri December. Ku bakobwa canke abo twita abakenyezi harimwo Mona Walda, Nelinat, Monia Fleur, Shemsa, Yusla, Kim Nana, Dative, Michou Miracle, Bebe Gabriela na Deli Idriss. Muba shingantahe harimwo Kabos, harimwo Issa Tiam, harimwo Yann Santana, harimwo Andy Buzi, harimwo Simbizwe Asemavumba, harimwo Jado Giti, harimwo Raoul le comédien, hariho Kat Luz, hariho Angelo Atamba, hariho na Landry Promoter. Muri umwanya nibo dufise, ariko nkuko twabivuze imiryango iracuguruye. Harabo dushobora kuba tutashikiriye, ariko azi neza yuko ari umu influenceur cyangwa umu influenceuse, donc arahawe ikaze, turabe ko akwije ivyo dusaba, hama azojemwe nawe mu bahiganirwa iyo award. Bashe kano kanya kugira bwa mbere tubanze dushimira Irebe FM na Irebe Company kubona baratwimviriye ko, hama natwe cyumviro twaragishimye, twarumvise yuko
harimwo akabirya twavuze tuti ikintu ubwa mbere kibaye igikorwa ciza cyane kuko harabaye amakompetisiyo y'abaririmbyi murabizi yuko Primusic iraba abaririmbyi gusa hariho kompetisiyo y'aba Miss iraba abakobwa gusa hariho kompetisiyo y'aba Isanganiro Awards iraba abaririmbyi gusa mugabo biraryoshe kubona fata ingabirano zitandukanye abakora bitandukanye bakaja hamwe kugira igihugu cacu gitera imbere sigura yuko turizera kandi turafise ikizere gikomeye cyane ko bino bintu bizogenda neza kandi bizozana impact kuri societe burundaise.